Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ishimwe shengero ry'Imana. May God be glorified, Church of God. Umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. It is a great time to hear the word of God. Turashima Imana Data. We're very thankful to God, na Mpwemu Yera, the Holy Spirit, and Jesus Christ. bo bemeye ko dushika hano masaha For He has allowed us to be here in this moment, in this hour, kugira ngo duhagarare imbere y'itorero so we can stand before the congregation tuvuge ivyera vyayo. and speak about God's holiness. Twongeye gushimira abakozi b'Imana Once again, we thank God's servants, abo batwiyumviye ko for they thought about me, but thought about us. bakabona ko ari vyiza ko boduha kano kanya And it seems they'll be grateful to give us this opportunity, kugira ngo natwe tugire ico so that we tuvuze, ourselves could have a saying kugira ngo tubwire ishengero. as we attend the church. Bwana Amen. Yesu asifiwe. Amen. Reka turababa binezerewe Who tugorore is twereke happy Imana with... bikwiye. Amen. Hallelujah. Amen. Ubushize Last time that I was here, ahari mu kwa mbere itariki zine it was on January the 4th. niho naheruka It guhagarara was the hano last imbere time yanyu it was the last time that I stood before you and preached. mvuga ijambo ry'Imana nk'uko And I preached about the word of God like atari now mu I buryo am. bwo kuririmba nk'uko bisanzwe. It was not through songs as usual. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuri uwo munsi twavuze So- ku bijanye na Mpwemu Yera cyangwa Umwuka Wera. On that day when I was here, we spoke about the Holy Spirit. Nivyo twavuze ko nubwo tutabivuze ko cyane, Even though we didn't go deep into about the main point was about the Holy Spirit. nono munsi niho tuza kugaruka ko So gato today we're gonna come back to it once again, kugira ngo tubandanye kumenya ivya so we Mpwemu. can continue on knowing and understanding about the Holy Spirit. Umukristo mwiza n'uyoborwa na Mpwemu. Because a good Christian, the one who's led Twese by the Holy nk'abakristo Spirit. dukwiye So kuyoborwa na as Christians, Mpwemu. we should be led by Niyo the mpamvu Holy dushishikara Spirit. kubivuga And that's why I continue saying the same kugira ngo tumurondere uwo Mpwemu, so we can seek the Holy twongere Spirit tumenye uwo Mpwemu ninde, and understand who and what the Holy twongere Spirit tumenye ngo is, uwo Mpwemu akora gute. and understand how the Holy Spirit works. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twaravuze ko We said hari ingabire 9 za Mpwemu we Yera. said that there's about 9 talents that comes from the Holy Spirit. Siko twavuze ga yemwe. Isn't that what we said? If you remembered, Hari ingabire 9 za Mpwemu. there's 9 talents that come from the Holy Spirit or gifts. Nukuvuga Mpwemu Yera atangwa n'Imana. So basically, the Holy Spirit is given by God. Mpwemu Yera amaze gutangwa n'Imana, So once God has given the Holy Spirit, uyo Mpwemu nawe afise ivyo atanga ku muntu. the Holy Spirit has what He gives to a Bwana Yesu person. asifiwe. Amen. Mpwemu afise igikorwa cyo So the Holy Spirit gutanga has the power to give izo ngabire 9. those 9 talents. Umaze kuronka izo ngabire So 9, once you receive those 9 talents, haca haza ico bita ivyamwa what after that you have what is called fruits, canke imbuto za Mpwemu or Yera. what's called the seeds of the Holy Spirit. Amen. 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 Turi kumwe bagabo. Are you following? Mu ntunge tuza gukoresha akanya gatoyi, Forgive me, we're going to use a very short time, mugabo tuza kuvuga vyinshi mu kanya but we gatoyi. speak a lot in this very few moments. Amen. 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 Intumbero rero ya Mpwemu So the first purpose of the Holy Spirit nukugira ngo umuntu is for a person, umukristo yemera Imana a Christian who believes in God, ashobore gukora ibikorwa vy'Imana so that he or she could do the work of God ahagaze by standing ashikamye. in truth. Ivyo ushobora kubisoma mu Baroma igice ca 15 ku murongo wa 18 kubandanya. You can read that Ntushobora Romans kubisoma. 15, line 18 to. Ivyo mpejeje kuvuga ngaha. So if you read this Ntushobora verse, kubisoma. you see what I said. It's Bwana written. Yesu asifiwe. Amen. Reka rero tuje ku cigisho cy'uno munsi. So let's continue the main purpose. Umutwe of topic w'ijambo, today. umutwe w'icigwa twawise umukristo wese akwiye kuronka canke akwiye kwama ivyamwa vya Mpwemu Yera. The title of today, or the topic for today, was that each Christian needs and must
bear the fruits from the Holy Spirit. iyo tuvuze ivyamwa vya mpwemu So when yera we said the fruits of the Holy Spirit, hari abantu batabitahura some of you may not understand this, kuko may not ushobora understand it. kuba uri umukristo Because you could be a Christian ufise mpwemu and you have the Holy Spirit within ariko you, ata vyamwa ufise vya but mpwemu. you don't bear any fruit. You don't bear any Ivyo fruit. vyamwa twama vya mpwemu Because the fruits that we have from the nivyo Holy Spirit, bituma n'abandi bo hanze bamenya abo turibo. those fruits let others know that who we are. Dushobora kuza kw'isengero We may come to church, tukaririmba we may sing, we tukavugishwa may prophesy, tugahanura we may advise, ariko hanze but outside, ibi bintu batabitubonako when they don't see this thing upon us, nivyo umukristo akeneye kuronka mu bukristo as a bwiwe. Christian, you need to have these fruits. Iyo uri umukristo ukeneye kuronka izi mpwemu canke ibi vyamwa vya mpwemu. So as a Christian, you must have the fruits from the Holy Spirit. Reka rero tuje gusoma ijambo So, ry'Imana let's go and read the Word of God. twumvirize ngo ivyo vyamwa canke izo mbuto ni izahe And za mpwemu dukeneye. And see what those fruit or seeds are that we need. Kadusabe mwarimu udusomere mu Bagalatiya We're gonna 5. read Galatians chapter 5, Uraza guhera ku murongo wa 22 verse 22 uraza kumanuka kugeza ku 26 until 26. So again, Galatians chapter Abigalatiya 5:22 kugeza kuri 26. again Galatians chapter 5, line 22 until 26. ariko ibyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. 23 uburwaneza, ukwirinda, ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. 24 kandi abakristo Yesu babambanywe akameremere kabo nivyo gahahamiye nivyo kipfuza. Dusubiramo 24 kandi abakristo Yesu babambanywe akameremere kabo nivyo gahahamiye nivyo kipfuza. 25 namba tubeshwaho na mpwemu, tuyoborwe na mpwemu. 26 nitwifata uko tutari ngo twandurutsanye, tugiriranire ishari. Imana idufashe. Amen. And let's read again Galatians chapter 5, line 22 and 26. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there's no law. Those who belong to Christ, those who belong to Jesus Christ, have crucified the flesh with its passions and desire. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not be conceited, provoking, and envying each other. God help us. Amen. 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 Twumvise ivyo mpwemu yama. We see what the Spirit. Byo basomye ku murongo wa 25 23 nivyo vyamwa vya mpwemu. On line 22-23, these are the fruits of the Spirit. Hallelujah. Amen. Igihe kimwe nari ngaha mu ikicumba ndi kumwe n'abo bana ngaha. One time I was here in a room with the kids. Twako turaganira ku bintu nk'ibi. We were talking about these things. Uwo mwana umwe arambaza ikibazo. And then one kid asked me a question. Uwo munsi naratangaye cyane. So that day I was amazed. Umwana umwe arambaza ikibazo. So one kid asked me a question. Ati ni gute none? So the kid asked me, so how? Noshobora kugira ibi vyose. The kid asked me, how is it possible you can have all this? Kandi mfise mpwemu yera. Even though I have the Holy Spirit. Ibi ni ivyiki kandi? So why are this needed? Mpwemu ndamufise. That I have the Holy Spirit. Kubera iki? So why do I need this? Namaze iminota 15 nicaye nabuze inyishu nta. I couldn't find an answer to respond for 15 minutes. Ico nakoze. So what I did, naciye ndabasohora hanze tugenda aho hanze nyuma. I took them outside in the yard. Hariho igiti c'umucungwe. There's a orange tree outside behind the church. Nca ndabereka ico giti ndababwira. So I showed them that tree and I told them, murabona iki giti? do you see this tree? Citwa igiti c'umucungwe. It's called an orange tree kuko cyama imicungwe. because it bears orange fruits.
nabo barasanuka. And then they were shocked. Ndababwira ati And then I told them, mu gihe iki giti atamicungwe cyama so if this tree does not bear orange, ntabwo kiba gikwiye kuba hano. it cannot be here. Kiba kimeze nk'ibiti mu It bindi. would be like other trees. Bakwiye no kugica kikavaho. And they could destroy and burn it. Tuca turagaruka mu So we came ishuri. back in our lessons. Natwe abakristo So as Christians, duhagaze ngo dufise mpwemu gusa. when we are standing, so we have the Holy Tudafise ibi Spirit, vyamwa and we don't have this vya fruit, mpwemu. the fruit of the Holy Spirit. Abantu bari hanze amahanga People bazovuga ngo outside the nation turabakristo who do not know gute. God, how would they know who we are Christians? Bica bimera nka vya bindi yitweneze injiri So it yaririmba. would be like what the Jews saying earlier, Nuko kuvuga, that they speak about you, nukuvuga abandi, you speak about others, kuko muri wewe nta bugwaneza ufise. because in you there's no Nta kindness, bwizigirwa there's ufise. Nta there's muntu yogutura ikintu ngo ukore. nobody trusts you to tell you something. Kuko tukubona aha mu rusengero Because we gusa see in the church only, ko ufise mpwemu. do you have the Holy Spirit? Ariko nta vyamwa vya mpwemu ufite. But we don't see any fruits upon you. Nk'abakristo rero tuja mu So as ijuru Christians who seek to go to heaven, dusenga Imana, we should pray to God. mpwemu ko ari muri twebwe. So the Holy Spirit is within us. Kuwo mpwemu ari watanga izo mbuto n'izo zindi mpano zayo Because that Spirit gives the seeds and the fruits. aziduhe Let that Spirit give us the tube seeds. umuco mwiza aho And tubaye. we can become a good example in where we live. Nuko niho tuzobona kubona Imana. Then we'll see God. Abumvise amajambo y'Imana You ever mwese heard Imana this? ibahezagire. Amen. God bless you all. Amen. mana yo kwizigirwa muririmbyi yinjiye muri mpwemu yararirimbye ngo twaje kwiriba ashirako ngo mwami dudubiza amazi tuvome hano mwisi turavoma suko dutonda ku migezi canke ku mabomba ata vyombo twatwaye hari ibintu dutanga hari ibintu dukinga canke dutega nk'aba musamariya yabajije Yesu ati ko nta combo ufise uvuga ko ndaguha amazi gute haciye haboneka n'inyigisho ubwo nyene uramubwira yewe aya mazi uyanyoye inyota irahera atari kunyoye amazi jewe nzomuha ntazigera n'umusi wa rimwe agira inyota twazanye imibindiri gusa twaje kuvoma dudubiza amazi mu vyombo twazanye. Haleluya. Namani yumvise ubutumwa abwiwe n'icoreki yagira ngo sibi uyambwiye aje nagira ngo mbwira ngo shitseyo nukuvuga ngo avuga ijambo gusa ngo aramanika amaboko oya yanje kwibira aribira na wa mushinga ntahe yamaze iminsi myinshi miremire yahagwariye ingwara yarazingamye abandi barakira agasigaraho niko n'uyu munsi biri uwutinjiye mw'iriba ntibishoboka ko akira uwutihanye ntashobora guharirwa. Yesu tudubiza amazi tuvome ibyo tuvoma ibyo twipfuza kuzuza iyo mibindi n'urukundo n'ukwihangana n'ibindi nk'ivyo. Yesu tabari itorero rigire ivyamwa kuko ngo utagira ivyamwa yozimiza benshi yohagarara bikaboneka ko ari umukristo ariko atagira ivyamwa ngo n'ubusa n'aya majambo ubwiye ishengero reka tuyagendere nawe utugenderemwo. Yesu tugira ya ndogoba wabwira abigishwa ngo gende muyizane hanyuma ngendereko niko natwe twifuza itorero urigendereko restoration urigendeko tugira urukundo tugira ukwihangana. Yesu uzobukoze subiza haya majambo avuye nejo azavuga ibindi akuye muri wewe hezagira ugiye kuvuga kandi mu izina rya Yesu Kristo amen.